Ndabaramukije amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abakunzi b'ibiganiro bica kuri Imamba TV. Numwanya w'amakuru y'ingenzi ko bimenyereye no musika muyashikizwa na Niyomwungere Digne. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese abariko baradukurikirana. Ndatahije ingenzi zose ziri mu rugendo ruja mu ijuru. Amahoro y'Imana abaganze. Digne Niyomwungere nije bahaye mikro kuri Come Back to Jesus Radio kugira ndabashikiriza amakuru y'uyu munsi. Incamake yayo twishura ku kibazo cyabajijwe n'ingenzi ko twabatandukaniriza ibihe byo gushima Imana kugira ntibazoheze bashima Imana imisitariyo canke ngo bareke gushima ari gihe cyo gushima. Ikaze rero n'umwanya w'inkuru imwe ukwayo. Akajambo naho mu kinyamazuru kitwa memesi hamwe n'akajambo kubera ariko bita parce que n'amajambo abiri kandi atandukanye. Muri yo kandi akajambo kubera niko gakunda gukoreshwa cyane iyo abantu bashima Imana bakunze kuvuga ngo ndashima Imana kubera yarampezagiye ingirira ukuna kuriya bivanye n'ishimwe riba rimuhagurukanye. Umugororotsi yitwa Yobu yarashoboye gukoresha utwo tujambo twose mu gushima Imana. Yarayikengurukira agitunze naho ivyiwe bihereye ishimwe ry'Imana yararisigaranye. Umwe Sekibi nyaguhoraneshwa Satani yabonye umugororotsi Yobu ingene yubaha Imana akama yishima aca mwihenda ko yiyumvira ko ayishimira kuko yamuhaye itunga aca akoresha ubuhinga azi ngo akure ishimwe mu kanwa ka Yobu. Amumarira intama ngo arabe asanga Yobu arashima ati nguye nabi. Amumarira inka Yobu akomeza gushima ati ndihenze akuza ko itunga n'abana. Yobu ati navuye mu nda ya mama ntatunze nzosubira mu nda y'isi atatunga njanye. Izina ry'Imana niryubahwe. Amuteza ingwara Yobu ati naho uyu mubiri uri kurabora ndazi ko nzobona Imana afise umubiri musha. Izina ry'Imana nirishigwe hejuru. Satani ati ndabonye aho nari nihendeye nuko afise umugwaza neza. Aca mu mugore ati tuka Imana upfuveho. Yobu akomeza kunesha. Sekibi atsinzwe kabiri gatatu yaciye agenda adasezeye arabona ko kwa Yobu rutitaha. Ishimwe ry'Imana yaribitse ahadata. Icyatumye Yobu atahukana intsinzi akagumiza ishimwe ku Mana no mu bikomeye nuko umutima wiwe utari wubatse kubiboneka. Iyi nkuru ya Yobu turayibangira barabandanya kuyidutohoreza ivyuma n'ivyadukundira turaza kuyigarukako. Iyo nyifato nziza itagira gatosi Yobu yifashe imbere y'umuremyi w'ijuru n'isi, ayo mashimwe ashimishije atarimwo akanenge yo gukenguruka ibihe byose Imana irayakeneye mu bagororotsi bo muri iki kinjana. Aho ivyagiye ku ntebe y'ubuntu ifungura amashimwe y'abana bayo kandi umuntu wese agihumeka akwiye kwama yiteguye uko bukeye uko bwije kugira agaburira Imana ikifungura. Hano mu gihugu cyacu cy'ingenzi rero muri rusangi umutekano wifashe neza kuko uhoraho ari mu ruhande rw'abamwizeye, ariko hariho abantu benshi ivyo gushima biri kure yabo. Kandi umwe wese afise urwitwazo rutuma adashima ngo azoba arashima. Radio Garuka kuri Yesu ibatangarije itarya umunwa ko Imana ikeneye ishimwe ry'umuntu wese. Ikeneye amashimwe y'umukozi n'ayashebuja, ikeneye amashimwe y'uwishuwe n'ay'ukirindiriye, inyotewe amashimwe y'umutunzi n'ay'umukene, ikeneye amashimwe y'uhaze n'ay'uwimbabura ikimanitse hejuru. Kuko abana b'Imana ntitwatiwe ibanga ryo mu mahirwe gusa, twatiwe ibanga ngendanwa ibihe byose. Ibyo umuntu akeneye abandanya kuyibimenyesha mu gusenga no mu kwinginga, yongera bivanga no gukenguruka na kare ukuri kuvuga ngo igihumeka cyose gishima uhoraho hatarinze guharurwa ibyo gihumeka gitunze. Tukiri kuri aya makuru nyene hari abatahuye kutariko hari uburengero abo n'abasuma bavuye kwiba bashika bashima Imana ngo
yakoze kubazigama bakaba bashikanye amahoro ivyo bivye batabafashe. Ariko kuba babishikanye si uko ibashigikiye muri ubwo busuma, iba yarindiriye ngo irabe ko agatima ko kubita bakihana kuko ari nyembabazi, hanyuma bakabona gushima kuko gushima kubereye abatunganye. Mu burengero naho hari abariko biburanya mu mitima ko atakintu babona boshimira Imana bivanye n'ibibazo barimwo, ariko ico ishimirwa yaramaze kugikora nuko yatanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Naho Satani uwo mubi yamazana impagarara akarasa imyampi myinshi yaka umuriro, yihora ubusa ntashobora gushingura karimbi kumusaraba Yesu yashinze. Tugaruke kuri ya nkuru ya Yobu, babandanije bayidutohoreza none barayiturungikiye. Batumenyesheje yuko Yobu ataheze mu bigeragezo. Kubera yashimye Imana mu igeragezwa byatumye ashumbushwa ivyo yabuze byose, kandi ivya nyuma vyiwe vyarushirije ivya mbere ubwiza. Abariko barihanganira ibigeragezo vyiyongeranya muri iyi minsi ntibaherereze amafuti ku Mana, bagakomeza kwikengurukira mu bihe byose. Inyuma y'ibise haza ibiseke, rindira mwihanganye. Amakuru twabateguriye agarukiye ngaha, ariko kuba yafatiye mu njahe no mu mva mutenyenye gato ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Abantu bose bashima Imana kubera ibintu bakwiye guhindura bakaza barashima naho ivyo bintu vyoba bikirindiriwe. Dinge niyo mwongere nariko ndabashikiriza aya makuru, ndasubije mikro naho ubutaha. Murakoze.